nta kintu kibabaza nk'icyo birababaza wopfuma ahubwo wumva wapfuye wopfuma wumva gupfa oya ako nako sindakemera ariko kumuntu wakunze jewe neza ubwiye ati ngwino urabeho umutware wari karaguciramo no twamviye nkuru yo gupfa oya cyane umva impamvu ko ntaza kukemera nsubira inyuma kuvyo wari kuravuga kuko urabona umusore w'ikigiye aragwenda akakubwira kadafungura ngo atakubonye akakubwira ngo ndarebye ngo uko ntakubonye gendera ukazusanga gutaye mu cyaha umukobwa akundanye n'umuhungu kimwe gusa tugeze mu gihe ciherezo mugo umukobwa akunze umuhungu aramukunda agaheriza ko ari hahandi dusanga umwigeme yanaguye mu cyaha kugirana ariko pere wa muhungu ntamucike ntamutakaze akisanga arakoze ibintu atari gukora atanabiteguye ariko wa muhungu agaca muhemukira bivuze yuko atabakobwa bavangana bahari bivuze ko atabakobwa bahari bafise abahungu nka 10 babesha apana babiri 10 hanyuma akabatonga gute we ntavyo urumva ngo hari abakobwa usanga no munsi muri telefone afise uwo yanditse ko mavuta gisuko lift muri ville je ntabigeme ndahanura ntibokunda abasore bafise uko je ndibuka mu gukunda sinigeze nkunda umusore afise turakogarukako abatayizi barayitiranya bakavuga ati mbe Giyomani bahehe abatayizi barayitiranya bakavuga ibyo bagomba ibahehe wow. Muri mugisha kuba mwaraduhisemo tubakengurukiye na ntaryo urukundo mutwereka umunsi ku munsi aho muri kora kuri ako gakengera subscribing kugira uzohore wibera wa mbere ushikirwa n'ivyiza nkabina amasanamu y'akarorero ni Press Keys aba hari je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan uga Dr. of Love aka Diko also known as the ambassador kwakiriye umukozi w'Imana biciye mu ndirimbo mpimbazamana uno nkibisanzwe numva no mwakira akivuga ndakuvugire canke wivuge wamvugira uko yitwa Jeanne Nitsigama Imana ishimwe kujya kabiri nkigibuka hari uburyo amazina agira kabiri ntakiyibuka neza nkuko nayivuze n'umukozi w'Imana biciye mu ndirimbo mpimbazamana arubatse n'umumama nkibisanzwe afise umugabo umwe hari igihe abantu ngo bibacanga ugasanga bafise abarenga umwe birashika ariko sinzi ntabyonzi umuntu akabaho ari umugore w'abagabo benshi ndavyumvuka kimwe gusa ntawe ndabona nawe urabona ntawe ndabona urifuza kuzomubona ntabyo nifuza ubwo bari ntubuhema unamubonye uzi umusengere umuntu yo musengera kandi akanamufasha yego nk'umuntu wasanga ivyo bintu byarashikiye kubera ko hari abantu bishikira batabishaka ugasanga umugwanizi yabashumbije inguvu bigatuma babaho abantu ariko turavuga nibaza ko kugira umugore abaho byikwa ngo afise abagabo benshi nuko aba yaragiye muri wa mwuga mubi ni nibitero aba yaratewe s'umwuga burya umwuga n'umwuga ukugirira akamaro ariko kugira abagore kugira abagabo kuva kuri umwe kurenza ni nto guhemuka kandi ndibaza n'ujya mudamu aho abaryamye nta mahoro yumva ariko uzi ko hari abantu batangiye kubicisha n'amafaranga kandi atari by'uno munsi bakabicisha agakora ivyo bintu nise umwuga abicisha amafaranga kandi bikamutunga ariko ajya amahera aravumye dusanga ebwe abatagase umugabo nta byishe bafise oya aguze parcelle ntivyo akunda ayaguzemwo imodoka ntiyoyitunga igonze naho yoca afata yuko igonze nk'uko n'izindi zogonga je ntono hanura nta nyungu irimo butu oya gutunga umugabo burya baranakomeye kubaho ufise umugabo ugasanga ufise n'abandi benshi bakwitirirwa ukavuga ati hariya ndafise y'uwundi mugabo naho twovana wewe nzogenda kuri uriya si byiza n'amaherezo mabi mu muryango kandi ibi bintu ngo bireze hano mu kibano tubaye ariko je nawe ndabona ngo cyangwa ndamwumve ngo ujya mu mamujya ngo je ngo ndamaze kumwikeka mu bagabo babiri wewe ushobora kuba utaramubona mugumaze kuvyumva
oya ibyo ntibakabishire mu mutwe guko birateranya n'ingo ukaza usanga nk'umugabo ngo shango narumvise ngo umugore wa naka ngo agendana ngo n'abagabo babiri ngo naje ngo ntigwaniye ngo umugore wanje ngo azohava agendana ngo n'undi mugabo ukaca usanga umugabo yafise umutima mubi ibyo sivyo canke ugasanga n'umugore nawe atangiye kwiga izo ngeso zo kuko abagore bagenzanje narumvise uburyo babayeho ati nanje ahubwo ibihe ntibimperane reka nanje ndabikindi cyo ku ruhande nanje mere nk'abandi bose n'umuvumo niho havuye rino jambo ritaryoshe ry'abantu bitwa ngo abahabara oya ntumuhabara kwiye kuba umukobwa umwigeme kuko nta mugabo aba yitirirwa umuhabara gatuma baba umwigeme umuntu umusore aba ariko aragendana n'imisore mu gihe ataramwambika impeta shaka kwizera cyane ko uwo yogira abahabara nta kibazo erega ni ntumuhabara kuko urabona umusore w'iki gihe aragwenda akakubwira ko adafungura ngo atakubonye akakubwira ngo ndarebye ngo uko ntakubonye gendera ukazusanga gutaye mu cyaha kandi byakabikubwira ariko aririra umuceri w'ipirawu muhira yariye zirahaba ziranamunaniye umugabo ngo ndaryama bikanka afise nta batatu yandikiye ngica kujya kikanka kumanuka ivyo ariko arabwira abandi batatu umwaka amubwira ati je no munsi sifungura ntakubonye uwundi ati je no munsi ndifuza kugusohokana uwundi ati je ndifuza kukwereka abavyeyi urumva afise nk'impangire nga 10 ariko mu mama aho ni ku ruhande rw'abasore n'inkumi ariko abigemo ivyo ntavyo bokora aba mama ntavyo bokora Imana ibibarinde cyane ibibarinde guko ico ni cyagihe umumama abageze mu mperuka zo gusambura urugo rwiwe ndiko je ndibaza nta muntu nta mudamu wawe kumva ko afise undi mugabo ku ruhande ngo uwo mugore uzomugira icizere oya wumva we kigira gute atangiye kukuvanga atangiye gufata ubutunzi bwawe akabusangiza n'abandi oya ibyo n'amakosa mugabo ku mugore atarubaka ngo agire umugabo aje mugwiwe urumva yuko aramutse yifitiye nk'uduhungu tubiri kubwo kugerageza kubwo kubagerageza erega ni kimwe ariko ravuga numva ko nk'ubashobora je kunyizera mfise izo ngeso ariko ravuga ugasanga hari hageze ngo nk'uno mwaka tuvuga ati reka tubane biranse mugabo yari yararondeye kandi ku ruhande yifitiye nka ka presse canke ka Venisi n'abandi agaca avuga ati ko kwa diko vyanse reka nitorere Venisi je nico burya natoye mu bintu ariko ravuga menga umukobwa yovyemera kuvuga ati reka ngeragereze hose kuko sinzi uruzera kare diko yambuzi umuntu wa mbere yizera cyane n'umwigeme umukobwa akundanye n'umuhungu kimwe gusa tugeze mu gihe ciherezo mugo umukobwa akunze umuhungu aramukunda agahereza ko ari hahandi dusanga umwigeme yanaguye mu cyako kugirana ariko pere wa muhungu ntamucike ntamutakaze akisanga arakoze ibintu atari gukora atanabiteguye ariko wa muhungu agaca muhemukira bivuze yuko atabakobwa bavangana bahari bivuze ko atabakobwa bahari bafise abahungu nka 10 babesha apana babiri 10 hanyuma akabatunga gute we ntavyo urumva ngo hari abakobwa usanga no munsi muri telefone afise uwo yanditse ko mavuta gisuko lift muri ville urumva kuri eglise no kuvuga afise abahungu buri domaine yose kw'ishure afise umuhungu amukemerera utubazo hari umwimurira amanote kw'ishure hari umugurira igisuko hari umugurira amapantaro hari lift agiye muri ville hari uwo kuri eglise amufasha uduservice twaho hari lift yaduze ruguru hari umurihira inzu none abo bose bitwa abakunzi wewe ubahe none uwari wese bahuye muri uwo mwanya amwita Sheri my king Imana batabara Imana bagirira neza Imana no saba ntimana ibabohore kuko muri ico gihe bizokugora kumenya umuntu muzobana amazira hereze nyene nanje mba nibaza ati nkubu hageze ko ahitamwo nde murabo biragoye jenje nibaza umeze uwo ahize ko ahitamwo urazo wahitamwo niwe bafise uburyo burenze ubw'abandi bose ikibazo gice kibumaze kugera muri urwo rwo umuntu wahisemwo kubera amarongo eske urazi ko rewe yagukunda gusumba babandi bose je ntabigeme ndahanura ntibokunda abasore bafise uko je ndibuka mu gukunda sinigeze nkunda umusore afise turakugarukako ndiko ndakubwiza ukuri jewe mu gusenga kwiwanje sinasengera ngo nshaka umugwiza atunga ariko narasenga je mana se umugabo ntazankubita none kwanze mutama n'umugwiza atunga yarironse mwarabanye canke byarahuriranye gusa atari byo we wagendeyeko sivyo nagendeyemwo kandi ntabwo byari benze kimwe gusa yarafise ibyo afungura
wewe wasenga uvuga ati mana je ibindi byose nibisanzwe tariko je umugabo nkubita kwera umugabo nkubita yo mana no ndabandanya bisenga ndatinya gukubita gukukizana inkoni ndabona ko ubuzima burangiye ndabona ko mpfuye isengesha Imana yaragishuye Imana nta nagakofe aragukwanguza bakwinjije urugo afise inguvu ankubise no bampfuye Imana ryo ariko no bangiye ego yo Imana ikomeze ivyishure ntaza gukubite Imana imdindire nyene nanje mbona abamikazi erega abagore beza babara abamikazi umwamikazi rero simbona yuko akwiriye inkoni akwiriye kurereshwa inkoni mu rugo rwiwe yego reka ivyo tubirenga twigarukire mu ndimbo mpimbazamana ariko no mundi ntoro twari turi kubera byose n'ubutumwa twaherukana mu mwaka uheze ibikorwa bigeze ibikorwa birabandanya kandi ivy'Imana iri kirakora ni vyiza gusa kuko ikintu cyose kiba ku mugambi wayo yego indirimbo jeme ngamperuka ya ndirimbo ya cagihe uri kumwe na Constance oya no ndikubona ukurikirana ibintu byanje ndakumvise oya ndabiraba mbere nta n'amasaha 28 avenda indirimbo naheruka nabonye indirimbo wasohoye ryari subiye kwiraba nca ndayibura imwe nsize ko ryari kijya cabaye ikibazo narose telefone nshasha ntamenyereye kandi urabona nk'umumama afise abana bimuhanga mu mutwe ni byinshi nza nsanga rero gupostinga bavyeyi bakunzi neza birancanga mu mutwe nisanga nasubiye kuyifuta ariko mu misi ngomba kuyisubiza nta muhinga ufise cyane je mbona ahantu ugeze wategeza ko ufise umutekinisiye ajejwe ivyo bintu Imana yaraguhezagiye guha n'amafaranga wa mupfasoni wereka kuyimanuza oya wonyemerera mbona neje ntuzi ko ndi umwana mwiza ndagusavye nk'akariyoni ku kwezi erega Imana yaraguhezagiye reka tuze turayasangira ndagusavye nk'akariyoni prince wanje kwa Muhammad 300 Venice nawe n'undi mu promoter dukorana ukamukubita 350 burya ntirikocunga ibintu byawe neza muri bwa bumwe ndabizi wo bicunga ariko ndacarondeza urabona umusina w'ifaranga byinshi diwe wenzo kwiyegereza we ucubitume nakushungurura imvura y'umugishigwe uvuga ati byanje byose ngivyo ni mubira ngivyo nkorera umuti nago tuvuga ati mabujugize neza umuntu wacu wo kwizigika Imana imbere tuneconge kabisa muce mushana Imana imbere Imana yo tuba twayitanguje imbere nubizi ko arico civugo ca hano mu gihugu cacu yego indirimbo rero abantu bazoyironka ryari bahise babura ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatanu izoba yasohotse ni indirimbo inyegejemwo ubutumwa bumeze gute abantu bo kwitega ni indirimbo nziza cyane ni indirimbo ihumuriza imitima y'abantu mu gihe ushobora kuba umenga byagucanze wabuze inzira ariko Imana ikakwiyereka mu gihe utazi gashobora kukwiyereka guko hari igihe hari igihe ugeramwo ukabona kumenga ibihe byakubanye bibi cyagihe basupanze ukabona kumenga na inzu wayabuze ariko ukazobona ati hariho umuntu akwandikiye akamesaje ati burya narimaze imisi ndakurondera ivyo bihe biba biryoshe kabisa ati amahara y'ukwezi ndayagushiriye kuri mikaje urumva ko Imana iba ibiciye mu nzira zaha rero na zahamina zica zidoka ziba nyinshi rero iyo ndirimbo ni kukivuga ni indirimbo ije kuremesha guhumuriza wa muntu abari mu bihe bibi yisange yumve ko Imana itamwibagiwe yumve yuko Imana ibiri kumwe nawe izosohoka ari audio canke n'amasanamu biri kumwe n'amasanamu biri kumwe ya nshuti yawe Constance ntibyakunze ko turi ko tubana ariko ni byiza gusa kuko nawe yari mu bindi bikorwa hari ikindi gihe mwari mwaradusezerana yuko muzova munaduhereza indirimbo muri kumwe refire yayo gukatangura refire yayo iravuga ngo abatayizi barayitiranya bakavuga ati mbe Giyomani bahehe abatayizi barayitiranya bakavuga ibyo bagomba ibahehe abatayizi barayitiranya bakavuga ngo Giyomani bahehe ntibarayibona kugeza ubu ntirabiyereka hariho abantu benshi bakekeranye je ndamaze kubona n'abantu benshi iyo bakwiswe n'ibibazo ndiko nasize akantu kuri TikTok Yes, go TikTok. Hey. Nawe harashushe.
aho kantu nari naririmbye akaririmbo ndagashyiramo umugabo wiwanje ndakasizemwo namubonyemo mukubi sijya mu mukorera surprise kuri portail mugura portail agaciserukiramwo rero ndagasize ko abantu mbona umenga bafite ibibazo mu mitima urizera umugabo n'umwana wundi ntarakujyaruka ntanameze biraragutunga ariko bamenye ndakuze muracahararanyesha turacahararanye nacurabona rindi nguzoyabona ngumugabo n'umwana wundi kweli ariko ntibibagire ko atari umwana wundi ntiwo mugendako ari umwana wa mama wawe umugendako ako gafilosofu vuze hako nyine ari umwana wa mama wa mugenda waburongowe na musaza wawe cyo naco n'umuziro n'ikibaho nikizira atari umwana wundi ntiwo muha umwanya yego kandi namba abaye mu gihe abaye umwana wundi akakukorera amafuti ntihabuze n'umunsi umwe mwahuye mu gatwenga ako kana rero ujya munsi mwatwenze wandike ushira ahantu nyamba hari ikintu kinini agukoreye uvuga ati mana iki gihe umwanya nkoreye amakosa hari ikintu cyabimuteye cyangwa yatewe bituma ankorera amafuta ngano ariko ntuce wibagira bya byiza yagukorera abantu rero ikibi cabo bafata ikibi kimwe mu byiza igihumbi kigaca kiganza kikanesha bya byiza byose umuntu bagaca bagikuza bakongera bagira n'ikibazo cyo kubona yuko abagabo bose ari cyo kimwe ari babi nimba yagize umugabo mubi bisigura yuko na Jana ategeza kugira ngira mubi nimba ufise umubanyi araragwana ko bita umugore bisigura ko n'umugabo wa Jana ategeza kumukubita je diko ibyo sino birambako cyane guko ingo zishobora guhinduka kuko abantu barahinduka mugabo jewe n'imyaka umutware antunze isumba iyo mama yantunze guko je umutware wanje yantwaye mfise imyaka 14 ndiko ndinjira mu myaka 30 uri ko yagufa afite 14 ntarinjira mu myaka 15 ubu ndinje kandi yantunze yantwaye ari umusore yinjiye mu myaka 20 niyi urumva ko yarakuze we yari mu bigero yari kuvuga ati reka ninjire mu byanje uyu mwana naramuhindukiye ko urugo muranarambanye wewe nyine aranahenda kujya ku mwana wibyariye kandi ndibuka ko wigeze kuvuga intaye no gutayishinze cyane uburyo wigeze kugwara birakomeye cyane arakugwaza arangwaza arambera nk'umubyeyi ntiyagutaye ntiyigeze anaguharika tubivuge mu kirundi cyo ndagira 36 ntiyanta ntiyazana umugore yari afise uburenganzira bwo kwizana umugore akavuga ati afise n'uburyo bwo kuronda kandi ni namwiza pe ntiyari kukunda inkumi ngo areke kumukunda ariko iyi myaka nampemukira nzomwidodombera nzomusengera mana ibi bihe wari ubizi wari warabibonye kimwe gusa muhindukize agaruke uzi ikintu gikomeye bisigura ko nubwo yoguhemukira uno munsi wowe bitahura ahubwo kamusengera ashobora kugenda hariya bakamutega bamutega akankura ko umutima umwanya mutoya ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mbaye ngutaye akanya gato nzokwakirana imbabazi nyinshi nzosubira kugutora ngufite imbabazi nyinshi rero nyambagiye mu myaka twamaranye ntazibuka akantu na gato nanje namukoreye kakamunezera kavuga ati hariya ndafise y'umuntu I like it bino bintu ndabikunze kabisa ikindi nkuye mu bintu uvuze kuki tutumva ko umuntu aguma ari umwana w'umuntu byoshoboka agatsitara ariko kandi ejo akigarura nimba yo bazirikana isezerano akigarura urumva no musi umuntu yakoze akosa gato niwe ko turavuga ucumenga hindutse igicibwa ucumenga umugano yamaka yose yakwihanganiye ntakira umuntu kandi nawe n'umuntu yogeragezwa nk'abagabo bo Jane sinzi kubizi n'akantu gato ashobora gutsitara gato yibagiwe ugasanga nko kuvanga umuntu eregana akantu gato wibagirwa gato cyane akakujaniranya ni imyaka mibi ni igihe ciherezo rero nimba umugabo wawe acitaye gato basaka gucamo tubivuga yego ntibisigura ko acika ikivume ntibinasigura ko n'urugo rutaye burundu ahubwo wa mugore we wa mumama we ja ku mavi umusengere nkuko wamuronkeye ku mavi hari ahantu wongera ugende mwa kiriya cumba guherera uvuga ati mana yanje umugabo wanje ndazi suko yatereza kuba meze hindukiza umubwira ati hariya ndasize yo muntu urya Imana izokwakirana imbabazi nyinshi izovuga ati uyu mumama aracafise icizere reka ndamugarurira ivyiwe kandi agarutse azogukunda urukundo rusumba rwarundi Jana ariko birababaza kubona umutware wawe ukabona yarenze ibigo diko nta kintu kibabaza nk'icyo birababaza wopfuma ahubwo wumva wapfuye
wopfuma wumva gupfa oya ako nako sindakeme ko umuntu wakunze jewe neza ubwira ati ngwino urabe aho umutware wari karaguciramo no mvuye nkuru yo gupfa oya cyane umva impamvu ko ntaza kukemera nsubira inyuma kuvyo wari kuravuga impamvu bitangana no gupfa nukubera ko twasanze wa muntu muri ya makosa yiwe ushobora kumusengera agahindukira akagaruka kandi akagaruka gukunda gusumba uko vyahora ni wari kuravyivugira upfuye naho ubuzima burarangiye ntuzongera kwibuka rero nakubwira gucana inyuma urabona umugabo araguca inyuma ntiwahukana cyangwa ntumwirukana oya ugumaho ariko umugore acinyuma umugabo ni deregita gusambura oya amategeko arabivuga ntuturemeshe oya umviriza impamvu aho hantu kandi none umuciye inyuma ni mpaka bimenyekana cyane kibi hari n'abagabo abagore babaciye inyuma nabo nyene barabihanganira baragumana kubera vuga ati none n'umundi ho ntiyagenda akantana bano bana ese ubonoza nawe nk'ubu nawe yogaruka ahubwo nimba wiyanca inyuma rimwe mu mwaka ubu nawe nca inyuma gatanu mu ndwi urazide ko impamvu bingana nuko gupfa umugabo amaze kuguca inyuma ukabimenye neza ukumva ko ari inkuru nyankuru ubwa mbere waramusize ko icizere kinini icya kabiri uba waramusize hafi yawe gusumba mama wawe guko mama arakuvyara akakurera kandi n'umuntu muba mupfana ikintu kinini amezi 9 ni menshi ariko kumva ngo yafashe wa mutima awuhaye uwundi muntu muri ico gihe naho usenga urumva ko ijuru riri kure zawe umva rero ndakubwira akantu kakuremesha nubwo ntagashigikiye burya umugabo ni ikintu nasomye kurenga ibiga gacinyuma umugore wiwe ntabwo aba yatwaye umutima ubanza wumve aba yatwaye umubiri ibishobisho no kwimara inambo y'umubiri ariko umutima wiwe uwo wagumye mu rugo rwiwe kandi ndazi kano kantu mvuze abantu bakuze baza kunyumva vyihuse sindagashigiki kubera no mubiri si byiza yuko uza kusangiza ubundi muntu ngo utwara mugo umugabo arenze ibigo agasinyuma umugore wiwe ntabwo aba yajanye umubiri ahubwo biteye ubwoba ku mugore bakubwira ngo umugore arinze yamburira impuzu ubundi mugabo aba yatwaye n'umutima niyo mpamvu nubwo yokizwa yarabikoze na rimwe akarenga ibigo biragoye ko umugore uzigera umuhindukiza ngo agaruke 100% mu rugo rwiwe bamama mwiyubare Diko nayaze n'umumama. Mama mwe mwiyubare. Nayaze n'umumama. Arambwira neza ko umugabo wiwe yarafise uwundi muntu ku ruhande. Aragira kugwe gashobora kurara ku telefone. Bariko bandikiranira iki? Ama message. Burya umutima ntiwari wagiye. Eka. Awari hagiye ivyipfuzo by'umubiri. Nivyo biravyagiye. Ico kintu je umutima wagiye icyo zya message ntiheri kuzandika ari mu gitanda kimwe n'ujya mugore. None ujya mugabo ashatse ntiheri gutangira kumara n'amajoro atarahajya akaja kurana n'ujya wundi ari karandika. Reka n'ubundi yaraharyamye ari kibiribiri. Niko kundi tugenda guhamba umuntu. Duhamvye umubiri kumbe umuntu w'indani yagiye kera. Dero umugabo amaze kugera ku ntambwe yo kurara ku telefone yandika ndagusubije ndagukunda ariko yandikiranye. Uriya mundi mugore. None burya sigitima timba kiri ngaho. Ariko araheza kumwandikira hindukira iwawe. Oya ntabindi vyokunda. Biherera kumwandikira gusa. Aramwandikira ejo bakahana rendezvous. Urumva bamaze guhana rendezvous wa mwanya yari gutaka uwo yakunze. Ntabiha agaciro. Emwe muvyeyi ni hatari ibintu nk'ivyo ni birebire reka tubirenge ntitwobiheza. Mugabo byonse burya iyo tuko tavuga ibintu nyebi. Umumwe wese ntaburi ikintu akuramo ni muri bwa wa muhamagaro n'ubundi wo kwigisha iyo tuje hano ntituguma turirimba gusa na bino turabivuga ko yabiri muri society kugira umuntu agire ici wiwe atoye wavuze yuko ufise ibikorwa hagiye kuza n'ibindi byinshi ariko ntitwokurekura udafise ikintu usezeraniye abantu canka kandi kajambo ufise ku mutima ukabasigire hanyuma duce tubike banura nukuri ndabasavye bankurikirana abakunzi abakundi ibikorwa vyanje kandi n'ukuri ndashimira abariko barankurikirana Imana yawe mu ijuru ibampezagirire kandi ndafise ibikorwa byinshi no ku munsi wa gatanu nzoshaka indi ndirimbo ego nzoyishira ku ijya ndirimbo nzoyishirako bayikurikirane kandi banshigikire n'ukuri Imana yawe mu ijuru abazorushizaho kubikora izobahisha imitima yabo yifuza amazina witwa gute ku mbuga kugira bace babiraba vyihuse urubuga rwa YouTube ni Jane Nizigama no kuri Facebook nuko nyene hari kandi kajambo ufise ku mutima wo basigira kandi kajambo ufise ndashimiye umenyesha makuru ariwe Dikwibari muhezagire amen
kandi mwongereza umugisha amen we yanyumviriye ko akama kaze Imana muhe ico umutima wifuza amen amen murakoze cyane kabisa tubashimire namwe ahantu muri subscribinga ariko kandi mugende murabe ibikorwa vyiwe twanapininze indirimbo yiwe yari muyirabe hanyuma tubandanye tubana 5 muheza gigwe aho muri hose Imana yo mwijuru bahezagire inabarinde cyane ciao ciao